tugira rero dutabona gutanga urushimwe ku bitanze bose uno mwaka uheze kurusha abandi. Hari umugwi warongoye igikorwa ugizwe n'abantu 8. Iyo komite ni komite yakoze umugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10. Uwo mugambi rero no turagendera ko kuva mwaka wa 2018 gushika ku mwaka wa 2027. Rero umugambi ukomeye cyane twifuza kutwongera wacu uratwereka neza ukuntu ibibazo bimwe byashikirijwe n'abakozi n'abakoresha yotorega umuti murabukanye nyene baserukiranye bari karaza bwa tumushikiza agashimwe. Hari ibibazo byinshi cyane bavuze by'ubutunzi by'imibano usanga twaramaze gutora inyishu muri umugambi w'imyaka 10 kugira ngo ibitari bikize bitorega umuti. Tugashimira cyane ko uwo mugwi wacukorana n'abandi bahinga b'abarundi nta munyamahanga yagiyemo. Uyu mugwi wacufashwa bari 8 baca bashigikirwa n'abahinga 61 na jewe nyira 62 cyatuba 70. Uyu mugambi rero wateye iteka igihugu cyacu cy'u Burundi ku buryo n'amakungu yatamariwe n'umugambi tuma ibihugu bike byo muri Afurika dushobora kwitunganiza umugambi wacu bwite dufatiye ku bibazo byacu kandi tugakoresha ubwenge bwacu tukaraba n'imico kama yacu. Nicyo n'umugambi rero wabaye ikintu twasaba rero uwaserukiye uwo mugwi tubaha agashimwe k'imiliyoni 3 hamwe kandi n'urupapuro rw'iteka rwerekana ko bitangiye igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane tebere umuzinga. Uyu mugwi kandi tuje twikora ko mu mwaka wa 2022 nudo tubandanye gutuma undi mugambi imyaka 15 dutoshera ico gihe gushika mwaka wa 2042. Ugira kabiri turashimira cyane